Ndasubiye kukuramutsa no kuguha kaze mu mwanya wacu ukunda kandi ugakurikira amakuru n'ibiganiro vya misi yose tuba twagutunganirije. Umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni akomeje guteza ibibazo ndetse n'indyane impari muri leta mvyeyi. Leta irimwo ibihangange nka Ndayishimiye Varisito. Alain Guillaume Bunyoni n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati Gervas Ndirakobuca ndetse n'abandi bategetsi bakomeye cane batanguye gusubiranamwo kubera umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni. Abanyagihugu bato bato bariyamiriza ndetse bakagaragaza ko batishimiye ukungene bamwe mu bihangange bikomeye ngaha mu gihugu c'u Burundi bariko barakoresha itunga ndetse bakarikoresha mu bintu bisa nkaho bidafitiye abanyagihugu umumaro, cane cane igihe hari bamwe bariko baricwa n'inzara, abandi badafise aho bakinga umusaya, ariko abategetsi bikaboneka yuko bariko barasesagura itunga bavana muri leta mu bikorwa vyabo vyo kwishimisha ndetse no kwinezeza. Umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni yaraye akoze igitangaza gikomeye cane, aho kumwe n'umutambukanyi wiwe ndetse n'umukobwa wiwe ariwe Darlene Bunyoni bakoze ibikomeye abanyagihugu ndetse n'abakurikira ibiriko birabera ngaha mu Burundi babona yuko ari akamaramaza kuri leta mvyeyi, mu gihe igihugu c'u Burundi kiri mu bihugu bikenye kw'isi ndetse bifise ibibazo vyinshi, ariko bikaboneka yuko abategetsi bakuru ivyo ataco bibabwiye, ahubwo ko bariko barikorera ivyabo mu kwishimisha ndetse bakanatakaza amahera atagira ingano. Amafaranga yagakwiye gufasha bamwe mu banyagihugu agakoreshwa mu kwigira neza bobo n'imiryango yabo. Turaza kuraba ivyo umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni yakoze ndetse n'indyane vyatanguye guteza bitariko bivugwa ko rumwe. Inyuma yaho Alain Guillaume Bunyoni bivuzwe yuko ari umwe mu bategetsi ngaha mu Burundi bizwi yuko atunze ibintu amamiliyaridi y'amahera yoba mu makungu ndetse n'ibiri ngaha mu gihugu c'u Burundi, imodokari zizimvye, inyubakwa ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye, ariko ivyo vyose bigakorwa bivugwa yuko ngo bikorwa mu mahera ndetse n'amafaranga y'abanyagihugu. Ivyo vyose rero tukaza kuvyumviriza n'indyane vyatanguye guteza n'impfunyapfunyo. Turaza kuyarambura yose turabe ibiriko biravugwa ndetse n'abategetsi batanguye kwerekana ukungene batishimiye uyo mushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni ndetse n'umuryango wiwe. Amakuru yose rero tukaba twayatohoje ingingo imwe ukaba uri buze kuza kuyumviriza. Mbere yuko rero turaba ivyo Bunyoni yakoze, reka mbanze ndaguhe kaze ndetse nanagushimira cane ukungene ukurikira amakuru n'ibiganiro vyacu tuba twagutunganirije. Ushobora kuba bwa mbere ushitse ngaha utarafyonda subscribe, ico ndagusaba ni ukumanuka musi y'ivideo ukaraba handitse ijambo s'abonner maze ugafyondako. Igihe cose turonse amakuru mwene nkaya atohojwe neza ukaraja uba mu ba mbere bayaronka. Uhejeje gufyonda subscribe turaje twibanira mu makuru igihe cose dushizeko inkuru be mu ba mbere bayaronka. Kandi nkaba ndanaguhaye ikaze, ushobora kuba utwumviriza uri ngaha mu Burundi, ushobora kuba uri twumviriza uri mu bihugu vy'ababanyi canke se uri no ku migabane y'amakungu, aho woba uherereye hose ariko ukunda kumenya ibiriko birabera mu gihugu, ngira ndaguhe ikaze cane kandi ndakwizeze yuko uraje uronka amakuru yose igihe cose ahejeje gutohozwa n'abamenyesha amakuru bacu, ukaraje uba mu ba mbere bayaronka. Amakuru yacu arashimikira ku biriko biravugwa mu butegetsi burimwo Ndayishimiye Varisito, bukabamwo abashikiranganji ndetse n'abandi bategetsi bakomeye kuva mu ntango zo mu mwaka w'ibihumbi 2015
umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni yagiye kuja avugwa cane mu birabana n'ibikorwa bidasanzwe yagiye kuja arakora, ariko bamwe bakavuga yuko ngo ukungene Ndayishimiye yifata ndetse n'inyifato y'umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni ataho bihuriye, aho bamwe bavuga yuko ngo Ndayishimiye wewe ari umutegetsi aciye bugufi, umutegetsi yegera abanyagihugu ndetse akisanisha nabo, aho ajya hirya n'ino mu mitumba akaganira n'abanyagihugu akabereka urukundo ndetse akagerageza kwitwara nkabo igihe cose yoba yabagendereye, mu gihe umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni wewe ngo ari umuntu akomeye kandi yifata nk'umuntu akomeye no mu bikorwa vyiwe, aho yambara inzahabu n'inyambarabami bitagira akagero, ndetse bikavugwa neza yuko ngo biba vyaguzwe amafaranga menshi cane bikanatumizwa mu makungu. Birazwi kandi neza yuko ngo umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni atunze amamiliyaridi y'amafaranga, yoba ari ngaha mu gihugu c'u Burundi ndetse n'ari mu makungu, ngo bikaba ari nazo mvo zituma umuryango wiwe, umutambukanyi wiwe bagenda mu modoka zizimvye cane, inyubakwa ndetse n'ibindi bikorwa vyose bigaragaza ukungene umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni ngo ari umuntu yishira hejuru ndetse ngo adashaka guca bugufi no kumva ibibazo vy'abanyagihugu, ahubwo we yirabawe ubwe ndetse ngo akaraba n'umuryango wiwe. Ibi vyatanguye gukurura impari no kutavuga rumwe. Umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni akoze ibidasanzwe, aho kumwe n'umutambukanyi wiwe ndetse n'umukobwa wiwe ariwe Darlene Bunyoni yamukoreye ikidasanzwe, akamushikiriza imodokari nziza cane y'agaciro. Uyu mushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni rero ari kumwe n'umupfasoni wiwe baraye bagabiye imodoka nziza cyane y'agaciro umukobwa wiwe Darlene Alain Bunyoni, akaba rero muri rusange ngo babikoze bariko baramushimira ko yaraye atahukanye urupapuro ngo rw'umutsindo ngo rw'ikirenga rwa kaminuza mu vyigwa yahoramwo mu mahanga. Ibi bihejeje kuba ndetse n'ababonye ukungene vyakozwe n'amahera yaguzwe iyo modokari batanguye kwibaza ukungene umutegetsi nk'uyu akurikirana ibiriko birabera mu gihugu, azi ukungene abanyeshure irya nino biga bicaye hasi ata ntebe, amashure yasambutse, amashure amwe amwe biboneka yuko ashaje, ibikorwa bitandukanye, amabarabara adakoze, ndetse bikaboneka yuko irya nino mu gihugu ubukene n'inzara ari vyose. Bakavuga yuko ngo inyifato nk'iyi itari ikwiye ku mutegetsi nka Alain Guillaume Bunyoni ndetse n'abandi bategetsi bo muri CNDD-FDD, bivugwa yuko ngo bigungiye ko itunga ry'igihugu bakarikoresha mu kwinezeza ndetse no kunezeza imiryango yabo, mu gihe abanyagihugu bariko baricwa n'inzara irya nino mu gihugu ndetse babayeho nabi cane, ahubwo ngo abategetsi bakuru bo bakabandanya kwigwiza ko itunga, ndetse ngo benshi bakaba bafise ivyo banyegeje mu makungu. Twarababwiye umutegetsi mu misi iheze yibwe inzahabu yari yabitse mu muhana iwiwe, ndetse ngo hakaba hari n'abandi bategetsi kuri ubu ngubu bariko baragaragaza mwene iyo nyifato. Yoba rero ngo biriko biravugwa yuko ngo muri CNDD-FDD batumva kumwe ukungene bamwe mu bategetsi bariko baritwara, ndetse ngo vyoba bifise ico bigiye gukora, hoba kutavuga rumwe, ndetse ngo naho vyoba biriko birakogwa mu mahera yabo, ariko ngo hatabura amakenga yuko ivyo biriko birakogwa ari ukwishira hejuru ndetse no kuticisha bugufi kwa bamwe mu bategetsi, na cane cane yuko ngo boko ico baraba ari uko bagwiza ko itunga ivy'abanyagihugu n'iterambere ryabo bakabishira ku ruhande.
Ndayishimiye Varisito nawe biravugwa neza yuko ngo atari karumvikana n'umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni yoba ku ngingo ziriko zirafatwa ndetse no ku bindi biriko birabera ngaha mu gihugu c'u Burundi ngo kuko umushikiranganji wa mbere wewe yibera mu buzima bw'agatangaza, ubuzima budasanzwe. Kuri ubu ngubu hakaba hari n'abantu bivugwa yuko ngo bahoze ku rugamba kuri ubu ngubu babaye mu bukene butagira akagero, aho ngo hari n'abajenerali bakomeretse bikomeye cane ndetse bakagwana kugira ubutegetsi bufatwe ndetse CNDD-FDD ije ku butegetsi, ariko kuri ubu ngo bakaba babayeho ubuzima butaboroheye. Muri rusange ngo abo bato bato bahoze ku rugamba nabo ngo boba bariko barasaba ko nibura ivyo vyose vyoba biriko birakorwa n'abategetsi, ariko nyabune bokwibuka yuko nabo atabuzi bafise ndetse ngo muri rusange n'ubu atanakazi atanubuparanto bwabo boba bariko barakora. Bikavugwa yuko rero ngo muri rusange no kuronka agasabuni canke se akunyu ngo bibagoye cane mu misozi yabo barimwo. Hakaba rero ngo muri rusange basaba yuko abo bategetsi imbere yuko bakora ivyo bikorwa vyo kwinezeza, vyo kwishimisha n'imiryango yabo, kandi abaharaniye yuko igihugu c'u Burundi gifatwa na CNDD-FDD ndetse ikaba iri ku burongozi bariko baricwa n'inzara. Ivyo rero vyakozwe n'umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni bikaba bitariko birashimwa ndetse bikaba biriko biranegurwa n'abantu batandukanye, yoba abanyepolitike, nubwo bivugwa yuko ngo muri CNDD-FDD hafi y'abategetsi bose iyo nyifato bayigize akamenyero, ndetse bikaboneka yuko bose boba bariko barigwiza ko itunga, na cane cane yuko hari abavuga yuko ngo bashaka kuzava muri mu mugambwe canke se mu bibanza barimwo bafise ivyo bigwije ko. Ibi vyose rero bikaba bitariko birumvikanwaho ndetse vyatanguye guteza ikibazo gikomeye cane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ngivyo ivya Alain Guillaume Bunyoni umushikiranganji wa mbere ndetse n'umuryango wiwe n'ibindi vyose biriko biravugwa muri abo bategetsi vyoba vyatanguye guteza impari zikomeye cane. Tukaba tubandanya gutoza amakuru kubirabana n'ibindi bintu binyegejwe mu makungu vya Alain Guillaume Bunyoni, ndetse kanavugwa yuko hoba hari amakompanyi akomeye cane akorana nayo mu bihugu vy'amahanga. Bityo rero ngo vyose bikaba bigiye kuja ahabona inyuma yuko hatahuwe yuko Alain Guillaume Bunyoni ariko aragaragaza imyifato idasanzwe, ndetse abantu benshi bariko baranegura cane. Ndagushimiye cane, mukanya n'izindi nkuru ziriko ziravugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi.